mwabivuze neza byari biryoshe ariko rero reka dushiremo ibindi kuko ibintu biryoha bibaye melange. Turamaze kumva ubutumwa bwiza muri izi ndirimbo z'abaririmbyi nizo twaririmbiye hamwe. Hageze rero ko twumva ubundi mu buryo bwa Bibiliya aho havuga umwe natwe tukumviriza. Rero ndavyo twumva ngene twifata bashitse tumaze gutanga kaze nabo turabahaye kaze cyane bwiyumve mu ngoro y'Imana. Abo imbere y'ijambo ry'Imana umuntu arumviriza akikuriramwo ivyo mugirira ikimazi wenyene. Turaye kaze umusiguzi rero w'ijambo ry'Imana Pasteur Manassé NIBIGIRA ashike hano adushikirize ico Imana yashize ku mutima. Kaze cyane. Twizigiye ivyasezeranijwe na Yesu wacu ashobora kuduhemukira ivyasezeranijwe n'Uhoraho biragumye umwansi ntabishobora. Ntidukekeranya ntadutinyisha kuko ibihoraho twizigiye ivyasezeranijwe na Yesu wacu ashobora. Yesu nashimwe. Turashimiye Imana iki gitondo dushikanye ko tukaba dukoraniye imbere yayo kugira ngo twumve ikivugana natwe, kandi turamaze kumva ibitari bikumwanya wose tumaze ngaha twumviriza ubutumwa mu ndirimbo. Imana yakoze, ugume wakira kuko ibi byose n'ivy'Imana yaguteguriye. Hanyuma ndashimiye Imana iminsi tumaranye hano kuva ku munsi wa kane twari hano dusangira amajambo y'Imana, kandi ndabashimiye ku ikaze mwashishikaye kuduha kandi mudusengera. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Ko turiko turasozera turabashimiye gose, mwaradusengeye ntako mutakoze ngo tumererwe neza. None rero ntitworeka gushima. Hanyuma kindi naco twagomba kubaha intasho ya bene so. Mwumvise aho nkorera naha hafi murababanyi aha mu Cibitoki, bakunda kuhatazira ngo ni kuri 13. None rero igihe twababwira ko tuzoza ku munsi wa Mungu barataritse ibiganza barantuma intasho ishengero n'abakozi b'Imana. None rero nimwakira iyo ntasho namwe. Amena. Imana ibahezagire. Nari maze iminsi ndabaha intasho mu rugo
none umunsi twazananye iyo ntayo ndabaha bibereye hano. Twagomba rero dushishikare n'ijambo ry'Imana. Imyanya uyu munsi dukora twihuta. Imana ibidushoboje byo bari byiza. Tumaze iminsi twumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twahagaze ko ni ijambo rivuga ku masezerano y'abizigiye uhoraho. Siko none mwararyohewe. Abari hano mwararyohewe. Umuririmbyi niwe yaririmbye avuga ngo twizigiye ibyasezeranijwe n'uhoraho ntashobora kuduhemukira, kandi ngo ibyasezeranijwe n'uhoraho biragumye umwansi ntabishobora. Ngo ntidukekeranya ntadutinyisha kuko twizigiye ibihoraho. Amen, amen. Twarabonye amasezerano atari make. Abari hano mwaradukurikiye. Twarabonye yuko abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa ariko wamushimangiye, kandi ngo nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu niko uhoraho akikije abantu biwe. Aho twavuganye ibitari bike, kuko abizigiye uhoraho ntibashobora kunyiganyizwa kuko barashimangiye. Turashimangiye. Yesu ashimwe. Turabetonye gose kuri Yesu, kandi twabonye Yesu twubatse ko ari umugabo ameze gute? Akomeye. Yanesheje Satani, yanesheje urupfu na kuzimu, yapfuye akazuka. Niwe twubatse ko. Ishengero ry'Imana ryubatse kuri Yesu, ryubatse ku rutare rukomeye. Ngo naho amarembo y'ikuzimu yoduga kurirwanya ngo ntiyorishobora. Yesu nashimwe. Narashimiye Imana kuri mwebwe ishengero rya hano, ubwiza bwo mu Kinama. Egome mwarahuye n'imiyaga n'ibihuhuta bitari bike, ariko Imana ishimwe kwishengero mugikomeye. Haleluya. Ko mugikomeye, ko mugitazira Imana, ko mugifise ivyizigiro bitanyiganyizwa n'ikintu icari co cose. Amen, amen. Egume naho Satani atabigomba ngo ubutumwa buravugwa, kandi ishengero ry'Imana rirashishikara. Imana ibahezagire. Ihezagira abaririmbyi twabonye ingene mungana mutazira Imana. Imana ibahezagire. Abariko barakorera Imana mwese mu vyizigiro bidasanzwe, Imana ibahezagire. Mukomere ntimunyiganyige. Imana ishimwe. Hanyuma rero twarabonye amajambo y'Imana atari make. Twarabonye ko abizigiye uhoraho dufise amasezerano ko Imana igenda iduha kugenda twiyubura mu nkomezi nshasha. Imana ishimwe. Siko none ejo naho twabonye ijambo ry'Imana ritubwira ko abizigiye uhoraho Imana yaduhaye iki? Yaduhaye iki? Ubudahangagwa. Ngo mu minsi yose uzomara ukiriho nta muntu azogira gute? Azoguhagarara imbere. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana iraduhetse. Haleluya. Nubiracaduhetse ngo kugeza n'igihe uzobushesha imvi, ugeze mu zabukuru, Imana iraguheka. Amen. Haleluya. Iracaduhe nizoduta
umugongo wayo. Haleluya. Aho mvuze mu ncamake rero nagomba dushishikare n'ijambo ry'Imana y'uyu munsi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu abahezagire. Ndagomba kubabona mwese mufise akamwemwe. None je sinezerewe. None ubabajwe n'iki? Turafise Imana. Akamwemwe. Turi imbere y'Imana. Nagomba mvuga ijambo tugiye kuvuganako. Abizigiye uhoraho. Imana idufiseko ivyiyumviro vy'amahoro. Niryo jambo tugomba kuvuganako. Imana igufiseko ivyiyumviro vy'amahoro. Zingura Bibiliya zanyu muzingurire mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya. Hanyuma ubwire uriko arasinzira ati kangura vyuka. Umuvyure kandi uzomugiriye neza. Erega haraho Satani aca agendera umuntu ashitse mu rusengero. Agatiro kagaca kagwa. Izo si ngorane. Ucucu amukangura ati kanguka. Yesu ashimwe. Kugira ntuhombe waje mu ngoro y'Imana utahira agatiro. Cyo bavugishwa n'Imana Yeremiya 29. Turasoma n'umurongo wa 11. Duhere ku murongo wa 10. Yeremiya 29 guhera ku murongo wa 10 turageza ku murongo wa 13. Ngiye gusoma. Haravuga ngo kuko ari kuhoraho agize. Mwahabonye mwese dusome rero kuko ari kuhoraho agize ati imyaka 70 niyarangira muri Babuloni nzobagendera mbashitse ku ijambo ryanje ryiza mbagarukane aha hantu kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako nije uhoraho mbivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu kandi muzonyambaza muzoza munsenge nanje nzobumva muzondondera kandi muzombona nimwandondeza umutima wanyu wose. Amen. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana yabwiye ubwoko bw'Imana, ihanga ry'Imana rya Isirayeli, ico gihe bari mu magorwa, bari mu kinyago, niho bari. Imana ikibavuga ko aya majambo maze kuyasoma natangaye cyane. Imana yabavuze ko aho bari mu kinyago, murumva mu kinyago bari baranyazwe batwagwa nk'inyagano n'umwami Nebukadineza w'i Babuloni, kandi ibyo vyatewe nuko bari barasubiye inyuma. Imana iravuga ati nzobahana. Imana ikituma baneshwa n'umwami w'i Babuloni, hanyuma rero abanyagara bajana baba mu kinyago, bari bagowe. Ariko naho bari bagowe, murumva Imana yari bafise ko ivyiyumviro vy'amahoro. Mwavyumvise? Imana ituma Yeremiya
imubwirira ijambo ngo imyaka 70 niyahera. Mwabonye hariya ku murongo wa 10 muri Babuloni, imyaka 70 niyahera muri Babuloni, ngo nzogirane, nzobagendera ndabakure muri ayo magorwa. Muravyumva? Imyaka 70. Sinzi igihe aya majambo yavugishwa iyo bari bamazeyo, ariko ngo Imana yari yabateguriye ko muri ico kinyago bazomara y'imyaka 70. Aho kari akanyafunyafu. Murabyumva? Kandi aho yari shuri, yo shuri yari ikaze, yari kaminuza. Murabyumva? Yari muri kaminuza. Mbega Imana iracisha umuntu mu ishuri. Hari umuntu aca mu ishuri, iyo yari kaminuza. Ariko iyo shuri Imana yabashizemo cari gikangiro ngo baze bayimenye. Amena. Bibiliya hariho ijambo ivuga hariya mu Baheburayo, tugende buhoro buhoro turavugana kandi iri jambo sinti intumbero namba. Mu Baheburayo 12, murabona? Mu Baheburayo 12 muzingurure ndababwira igice naje ndahashitse. Abaheburayo 12 mwahabonye? Ku murongo w'indwi haravuga ngo ico mukwiye kwihanganira nugutozwa iki? Indero nziza. Imana ibagirira nk'abana bayo, n'umwana ki adakangirwa nase. Ariko namba mudakangirwa nk'ico abandi bose bakorerwa, muri bivyarwa ntimurubura bwayo. Kandi twari dufise ba data b'imibiri baradukangira, natwe tukabubaha. None ntituzorushiriza cane kugororokera se w'impwemu tugahoraho? Kuko babandi badukangira imisi mike nk'uko bagomba, ariko adukangirira ikigira ikimazi, kugira ngo tumere gute? Dusangire nawe, kugira ngo dusangire nawe ukwera kwiwe. Amen. Nta gikangiro kiboneka ko giteye umunezero ako kanya atari umubabaro, ariko hanyuma abamenyerejwe naco kibamira imbuto zizana amahoro no kugororoka. Haleluya. Murumva Imana iyo myaka 70 bari mu kinyago karagaki cari gikangiro. Amena. Kugira ngo bamere gute? Bagororoke. Haleluya. Muri iyi minsi hariho umuntu nahaye igikangiro kandi ndamukunda. Reka mvuge nti umukozi muraza abakozi mwese ntimufise abakozi, sivyo? None umukozi wo mu rugo hanyuma agitangura akazi yakora neza, ukunda ko ibintu biryoshe, akazinduka agakora isuku, akagira gute, agateka neza byose.
hanyuma rero uko mara iminsi bikagenda bigabanuka kugeza naho yiryamira akivyukira saa moya. Hanyuma rero jo wundi mbonye abana baruhutse, ndabubwira nti hewe ngoma ndaguha agakonje ubanze ugende muhira umare amezi aya uruhuke. Nagize nabi, uruhuke. Ati amezi abiri niyahera n'abanyeshuri bazoga basubiye ku ishuri nawe uzogaruka. Ngo guca ruguru ntaho nkunda, guca ruguru ntaho nkunda. Toya none si muhira genda, ati uzogaruka kandi rema nzogutumako. Acaratekera araduka. Aho kari agakangiro, murabyumva? Yesu ashimwe. Kugira ngo agende asubire yibuke neza, asubize ubwenge ku gihe. Yari akantelefona ngo jewe ngo numva ashaka hiyo, ngo numva ashaka kuza n'ukuri. Toya gumya hiyo, guma amezi ahere uzoza. Amezi aheze abiri hasigaye muyinga rimwe mbere ngo kabirase je ngomba je tiwe yanuze tingo acaraza yagarutse yahindutse. Yesu ashimwe, haleluya. Kuko yagarutse kuko ico gihe yabona yuko umengana ibintu bisanzwe akazi, yari yavyibusha ameze neza yibereye mu rugo kwa pasitori nyene. Yagiye kugaruka yonze yamerewe, asigara araba umuntu ku. Hanyuma rero agarutse mu gucakira ibikorwa n'uwa mbere. Yesu ashimwe, n'uwa mbere. Kandi je nibaza ko atazobisubira vuba. None ico sigikangira. Amena. Kandi aho hose jewe nenda mufise ko ivyiyumviro vyiza vy'amahoro. Numva ntamukunda none. Aba nabo Imana bakubita imyaka ingahe? Kaminuza. Iyo bari rero bakavuga ati Imana yaraduhevye. Imana icituma uyu muntu yitwa Yeremiya uvugishwa nawe, tigenda ubabwire. Amen, amen, amen. Ati imyaka 70 niyahera nzobagendera. Amena. Ati kuko nzi ivyiyumviro ndabiyumvirako ko ari ivy'amahoro atari ivy'ivyago. Ati kandi bazoza bansenge banyambaze nanje ndabumve, bazondondera bazombona, ivyiyumviro ndabafiseko n'ivy'amahoro. Yesu ashimwe. Turashobora guca mu bibazo bitari bike. Erega na Imana ibiri kirakwigisha mugabi gukunda. Amen, amen. Bibiliya yavuze ngo ninde mwana adakangirwa na se, ngo nimba mudakangirwa ngo ntimuzoba muri ubura bwanje, ngo muzoba muri iki, ngo ibivyarwa. Imana idufashe, duhe Imana yacu icubahiro. Haleluya. Erega iratuyobora neza. Muri imisi nubisa ibyo barimba kayima ngo azotuyobora, azotuyobora, azotuyobora neza, azotuyobora,
azotuyobora azotuyo mwiju. Haleluya. Murumva ingene atuyobora. Iyo ugiye guhengama arakugarura. Iyo ugiye guhengama agakubita akanyafunyafu akagukangira. Yesu ashimwe. Ngo nta gikangiro ngo kinezereze umuntu uwo mwanya, ngo ariko abamenyerejwe naco kibazanira kwama imbuto nziza, kandi ngo aradukangira kugira ngo tubeho dusangiye kameremere nayo, turabera. Yesu nashimwe. Imana ivyiyumvira twiyumvira ko n'ivy'amahoro. Imyaka 70 niyarangira nzobagendera. Yesu ashimwe. Rindira Imana izokugendera. Yesu ashimwe cyane. Rindira Imana izokugendera. Urindire hari umwaka Imana izokugendera. Urindire hari ukwezi Imana izokugendera. Urindire hari umunsi Imana izokugendera. Ivyo bibazo ufise bihere. Yesu ashimwe. Kuko Imana ivyiyumviro igufiseko n'ivy'amahoro. Yesu ashimwe cyane. Hari ijambo ry'Imana dusoma hariya muri Yesaya 43. Yesaya 43. Yesaya 43 ku murongo wa mbere. Turabira ijambo. Yesaya 43 ku murongo wa mbere haravuga ngo, mwahabonye, ariko noneho uku niko rahagize uwakuremye yewe Yakobo, kandi akakubumba yewe Isirayeli, ati ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye izina, uruwanje. Niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera. Niwaca mu muriro ntuzosha, kandi n'urubeya ntiruzokubabura. Amena. Umviriza uko umuremyi wacu twizigiye atubwira, uwaturemye, uwaduhamagaye izina. Yesu ashimwe. Niwaca mu mazi ntazogira nte, ntazokurengera. Niwaca mu muriro, imbeya z'umuriro ntizizokubabura. Yesu ashimwe. Ntutinye ibibazo urimwo, ntutinye amagerageza urimwo, kuko Imana mu kibazo cyose Imana idufiseko ivyiyumviro vy'amahoro. Mbega uratahura ko Imana igufiseko ivyiyumviro vy'amahoro? Urabitahura? Urashima Imana? Mbega amashimwe ari muri mwebwe? Muracashima Imana? Yesu ashimwe. Imana igufiseko ivyiyumviro vy'amahoro. Naho woca n'amageragezwa yoba menshi, bimeze nk'inzuzi, bimeze nk'umuriro, wewe komeza ushima Imana, kandi wizigira Imana. Wizigira Imana, uyizigira ntabura amahoro meza adashira. Amen, amen. Umuririmbyi aririmbye avuga ngo, ibitunezera n'ivyago vyose biva mu rukundo rw'Umwami Imana. Ntukekeranye Imana, uyizigire, kuko ngo ntiyohemukira uyizera. Siko none Imana irahemukira uyizera? Imana ntihemuka. Yesu ashimwe. Ntihemuka. Ushima Imana. Ushima Imana, kuko Imana ivyiyumviro igufiseko misi yose n'ivy'amahoro. Amena. Amena. Ivyiyumviro Imana igufiseko n'ivy'amahoro.
hariho ijambo ry'Imana hariya mu cete c'abaroma ngomba turisome. Abaroma igihimba c'umunani ku murongo wa 28 nyene. Abaroma 8 n'umurongo wa 28. Ngomba ndiko ndababwira ingene ivyiyumviro Imana idufiseko ari ivy'amahoro. Abaroma 8:28 haravuga ngo kandi turazi yuko mwahabonye, kandi turazi yuko kubakunda Imana vyose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza abahamagawe nk'uko yagize nte yabigabiye. Vyose ngo vyose bifataniriza hamwe kutuzanira iki? Ivyiza ibitunezera yose biva mu rukundo ntugakekeranye uyizigire ntiyohemukira uyizera. Byose bifataniriza hamwe kutuzanira ivyiza abahamagawe nk'uko Imana igomba. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Narumvise inkuru z'umutamakazi umwe. Uwo mutamakazi we yarazi yuko Imana imukunda, yari yarayizeye. Hanyuma rero mu kanwa kiwe uyo mutamakazi wari yuzuye amashimwe, n'abantu bakumva ko ashima Imana, ntiyigera yihebura. Hanyuma rero ngo mutamakazi kuko yamashima Imana, ngo yari umutamakazi w'inyakamwe, yaraye ubusa ngo agaca ashima Imana, agasenga ngo ndagushima Mana ko uyu munsi wemeye ko ndari ubusa, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Yesu ashimwe. Ngo iyo yaba mu nzu iva ivyatsi, za nzu za kera abatamakazi wasanga babamo murabizi, ngo imvura ikagwa ikamunyagira mu nzu akarara yicaye, kandi abapfiriwe murabizi. Ngo agaca ashima Imana, ngo ndagushima Mana ko wemeye yuko uyu munsi mvigwa. Ayo mashimwe aroroshe, aroroshe. Ndagushima Mana ko wemeye ko ndari ubusa. Iyo waraye ubusa hora urushima Imana, ukamenya yuko ari ikigeragezo. Hanyuma ngo hari abantu rero ngo baguma bumva ashima Imana, ashima Imana, ngo abasore bamwe ngo b'inkozi z'ikibi ngo baca baragenda ngo bafata ka kazu kiwe yabamwo, ahubwo baravyunyura ngo twumve ko ngo turabe, ngo baragaturira, barayiturira. Avuye gukora n'agasuka atashe aja asanga inzu iwe bayituriye ni mu muyonga, ngo aca yicara muri uwo muyonga nyene mu bisigarira vy'iyo nzu. Ngo baca barumviza ati twumve ko uyu munsi naho ashima. Ngo harumviriza, ngo bumva ariko arashima, ngo Mana ndagushima yuko wemeye ko inzu yanzisha, niwe wabonye ko nkwiye kuba ahantu nkaha. Ngo arashima. Yo baratangara ati none umuntu nibiki, nibiki. Aca yigumira ngaho ngo ashima. Ariko ivyo rero Imana ngo yagomba kubikuramo iki? Ivyiza. Yesu ashima. Noneho abari baramwirengagije, abatware baho kuri uwo musozi, ngo baca baravugana ati yo erega ibara riraguye, wa mutamakazi noneho yari yarigore uho n'inzu baturiye, none tumwubakira inzu. Yesu ashimwe.
ngo baca bagira inama yihuta barakorakorana ati nitumwubakiriye ivyatsi bose bakuyiturira tereka tumwubakiriye amabati baca mwubakira inzu y'amabati umutamakazi aza yumva aramuhamagaye ati ngo tugushikirize inzu uva aho hantu aje ngo aje kuraba aza yikangura aje mu nzu y'ibati naho nyene ngo acaragirana acarashima ati ndagushima Mana ko wabonye ko nkwiye kuba mu nzu y'amabati wampaye inzu nziza izina ryawe rishimagizwe amena amashimwe murabyumva rero twebwe abantu twizera Imana twahamagawe n'Imana Imana idufiseko ivyiyumviro vy'amahoro naho woca mu nzuzi naho woca mu muriro ntutinye ntuhere ivyizigiro Imana yakuremye Imana ikuzi izina iri kumwe nawe igufiseko ivyiyumviro vy'amahoro Yesu nashimwe Yesu nashimwe Imana yavuze ngo kuko nzi ivyiyumviro ndabiyumvirako ko ari ivy'amahoro atari ivy'ivyago ewe mugenzi uri hano nagomba nongenda kwibutse naho wowe uri mu mageragezwa naho wowe ari mu ntambara zimeze zikomeye ntutinye ivyiyumviro Imana ikwiyumvira ko gushika n'uyu munsi n'ivy'amahoro nimba warahamagaye nk'uko Imana igomba Yesu ashimwe nimba uyizigiye nimba uyikorera Imana ivyiyumvira kwiyumvirako ivyiyumvira igufiseko n'ivy'amahoro Yesu ashimwe amen amen nagomba ndakubwire hari ikindi kintu cerekana ko Imana idufiseko ivyiyumviro vy'amahoro nagomba ndakikwereke kandi kigufashe Somalia mu Banyefeso igimba ca 20 ca gatatu n'umurongo wa 20 Banyefeso gatatu ku murongo wa 20 Abanyefeso gatatu ku murongo wa 20 dusome kuko ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba wahabonye kuko ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira byose nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri Imana nishimwe icubahiro kibicayo mu ishengero no muri Kristo Yesu kugeza kubuzukuruza bose bibihe bitazoshira amen murabyumva Imana twizigiye rero idufise ku ivyiyumviro vy'amahoro ishobora gukora aho hantu haca umurongo ishobora gukora ibirengeye buhoro buhoro mwabonye ngo ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba ibyo twayisabye bo nivyo twiyumvira amen murumva iyo dusenga kuko Imana itwiyumvira ku vyumviro vy'amahoro we urasenga ugasenga Imana igacigukorera ibirengeye cyane ibyo wayisabye amen ikagukorera ibirengeye cyane ibyo wayisabye nibyo wiyumvira haleluya haleluya kuko idufiseko iki ivyiyumviro vy'amahoro ugasaba
icyo ngomba kuvuga ni iki? Mbega murakunda gusenga? Murakunda gusenga? Uze ukunde gusenga. Umuntu adasenga avuga ko ari umukristo yizigiye Imana aba abaye umuhombe. Senga. Undi muririmbyi nawe yaririmbye avuga ngo naho wosenga ngo kantaco. Amen. Ntiyoruha igukengera. Wewe senga. Umuntu adasenga ntaca ahabwa imbere y'Imana, ntaca aronka. Umuntu adasenze ntaca aronka. Siko none? Imana idufashe. Umuntu asabye, Bibiliya avuga ngo musabe muzogira gute? Muzohabwa. Muramutse muzokugururirwa. Ngo kuko usaba wese arahabwa, n'urondera araronka. Amen, amen. Ngo ninde muvyeyi umwana yo musaba umutsima akamuhibuye, ngo yo musaba ifa akamuha inzoka. Ngo none mwebwe ko muzi guha abana banyu ivyiza, ngo mbega ngo kandi muri babi, niko Bibiliya ivuga. Ko muzi guha abana banyu ivyiza kandi muri babi, ngo mbega data wo mwijuru ntazorushiriza guha ivyiza abagize nte? Ababimusavye. Hari abantu badasenga. Nabonye abantu benshi babayeho batazira ibanga, ntibasenge akoguma ngaho. Niyo yoba yagize ingorane agaca ashapfura kurenga yashapfuriye Imana. Ariko senga. Amen. Ivyiyumviro igufiseko n'ivyiyumviro vy'amahoro. Ikiguha ibirenge ivyo wasavye cyane. Amen. N'ivyo wiyumvira ikabiguha. Hajya gusenga rero n'urufunguruzo. Yesu ashimwe. Ni nk'urufunguruzo gugurura inzu, gugura umuryango, gugurura icumba gusa. Iyo usenze Imana yo irazi vyiguha. Yesu ashimwe. Ugurura gusa. Senga. Ntubeho udasenga. Imana igufiseko ivyiyumviro vy'amahoro. Ni wasenga uruguruye. Imana ikikora. Yesu ashimwe gose. Ikikora. Ikaguha ibirenge ivyo wasavye. Nasomye ijambo ry'Imana ryerekana ingene Imana idukunda kandi duha ibirenge ivyo twayisavye. Bibiliya ikimbwira ngo twebwe ntituzi gusenga. Hariho abantu bahora biyumvira ngo barazi gusenga ngo gose ntuzi gusenga. Oya, wewe senga gusa nk'umuntu ahugeza. Amen. Wewe Imana yaguhaye urupfunguruzo rwitwa amasengesho go kugurura gusa. Senga. Ariko hariho udusengera. Yesu ashimwe. Hariya mu Baroma usomye iryo jambo curibona. Abaroma 8 kuri 2 hariya twasomye Abaroma 8 kuri 25. Abaroma 8 kuri 25. Reka turabire ijambo. Navugira ngo wabihawe nuko nguzi gusenga ngo gose. Yesu adufashe. Ngo kuko jewe ndibitumwa ko ngo ibindabirose kuko ngo nzi gusenga ngo gose. Oya, wabihawe kuko Imana igufiseko ivyiyumviro vy'amahoro. Amen. Ari kugire gute? Senga. Usabe. Hanyuma yoyo Imana ikiguha ibirengeye ivyo wasavye n'ivyo wiyumvira. Imana ihabwa icubahiro. Abaroma 8 kuri 20 na kangahe? 25. Haravuga ngo yamara ko twiteze ico tutarabona nuko tukirorera twihangana. Siko 26 niko na mpwemu adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiye kugirana. Ntavyo tuzi
kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mpwemu bwiwe agira gute? Aradusengera, aniha iminiho itovugwa. Ariko isesa imitima irazi ibyo mpwemu yiyumvira, kuko Imana igomba ariko mpwemu asengera abera. Yesu nashimwe. Murumva ko tutazi gusenga, ari twebwe ntituzi gusenga. Wewe womenya gusenga ukaca kugobotora ibintu hariya mu Mana, hariya ngo mpwemu ni wadusengera ngo akaniha iminihito vugwa imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Iminihi irakomeye ya mpwemu yera. Mpwemu akaniha anihira jewe ansengera imbere y'Imana. Haraho umuntu biba vyagoye akaniha ariko arasenga, akaniha Mana ntabara ijya n'iminihi isanzwe, ariko Yesu ashimwe. Ariko mpwemu ngo atunihira iminihi itovugwa. Haraho umuntu avukama akarara imbere y'Imana, agafata amasari imbere y'Imana, ariko arasengera ibibazo vyiwe, ariko arasengera imitwaro yiwe. Egome nusenge Imana iguhezagire, ariko hari uwundi agusengera aniha iminihi isumba ijya yiwawe, ni mpwemu yera. Kandi mpwemu yera ngo niwamenye ibiri mu Mana, uko Imana igomba ko dusenga, ngo niwaca adusengera akaminge nabwira Imana. Haleluya. Numuvugizi, numwavoka wacu. Mpwemu yera arashinga urubanza imbere y'Imana, ati uyu muntu mukiranure, uyu muntu mugirire neza, uyu muntu mwishure, uyu muntu yarihanganye, uyu muntu. Mpwemu akavuga ngo akaniha iminiho itovugwa imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Mpwemu aradusengera. Twebwe ntituzi gusenga. Je sinoca ngaho ngo niyemere ngo ndazi gusenga. Eka abantu barasenga, ariko twebwe dusenga ibisanzwe, ariko mpwemu akanuhira iminiho. Imana ishimwe. Hanyine mu Baroma 8:34 reka turabe Imana idufise ku ivyiyumviro vy'amahoro. Haravuga ngo ninde azobatsindisha? Mwahabonye 8:34. Mbega ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu, kandi ari we yapfuye, ibi biruta yarazutse, ari buryo bw'Imana. Murabona ije jambo rikurikira, bitaye ko aragirane inde? Yesu yazutse, ari hehe? Iburyo bw'Imana. Bitaye ko aragira gute? Aradusengera. Bwira mugenza wati Yesu aradusengera. Yesu aransengera kabisa. Yesu aradusengera. Haleluya. Yesu aragusengera. Ari buryo bw'Imana, aradusengera. Uzohora ubwira Yesu ati Yesu nsengera, jewe ahungejeje na nsengera. Amena. Ivyiyumviro Imana igufiseko ni ivy'amahoro. Imana ibahezagire. Niriganuke nagomba kukubwira. Nagomba kubwira yuko Imana idufise ku ivyiyumviro vy'amahoro. Nagomba kubwira yuko ukwiye gusenga mu bibazo uri musenge. Egome ntuzucika intege. Egome ngo ibitunezera n'ivyago vyose biva hehe? Mu rukundo rw'Imana. Ntuzubona ivyago ngo ugire ngo Imana ntigukunda. Ntuzubona ibikunezereye ngo uce wibagira Imana. Vyose biva mu rukundo rw'Imana. Ntugakekeranye Imana, uyizigire. Imana ntiyohemukira uyizera. Imana ni ntahemuka. Haleluya. Nihemuka.
muri iyi minsi numvise umuntu izina ryiwe rirandyohera, mwigeme agomba gushingira, yaravuye hariya ku misiyoni aje gushingirirwa mu Cibitoki, acambwira izina ryiwe. Wewe witwa nde? Ngo nitwa Ntihemukira Abasenzi. Izina ngo Ntihemukira Abasenzi ryarandyoheye, niyo nteko ndamushingira na Rwanda risubiramo eti Ntihemukira Abasenzi. Amen. Mbega Imana irahemukira abasenzi? Umusenga nta musenzi yahemukiwe n'Imana. Imana ishimwe. Imana ivyiyumviro idufiseko ni ivy'amahoro. Rero ngomba nsozere amajambo y'Imana, n'amajambo Imana yampaye abayumvise mwese, Imana ibahezagire. Ivyiyumviro Imana idufiseko ni ivy'amahoro, kandi Imana ntihemukira abasenzi. Usenge kuko Imana iduha ibirenge ivyo twiyumvira n'ivyo twayisavye. Usenge ibintu bito ikaguha vyinshi. Nagomba mvuge rero ko Imana yacu ari nziza. Hanyuma ndangize mpamagara, mbega abanyavyaha Imana irabafise ko ivyumviro vy'amahoro. Erega Imana ivuga ati ntigombe yuko umunyavyaha apfa, ariko ico yipfuza nuko abaho agakizwa akihana. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa. Ngo mumwambaze akiri hafi. Umunyavyaha reka ivyaha vyiwe, ugabitanye reka ibigabitanyo vyiwe bibi, agaruke ku Mana yacu, kuko ari Imana ikunda guharira. Yesu ashimwe. Nagomba guhamagare urondera Uhoraho bigishoboka kwabona, umwambaza akiri hafi, birakunda. Yego umunyavyaha reka ivyaha vyawe, ugabitanye reka ivyiyumviro vyawe bibi, ugaruke ku Uhoraho nawe arakugirira ikigongwe. Yesu ashimwe. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo naho ivyaha vyawe vyoba bitukura tukutuku, Imana ivyokweza vyeredere nka sheregi. Ayo n'amasezerano y'Imana. Muri iyi minsi rero urashobora kuba warasubiye inyuma, kandi wawaje ngaha uyu munsi utarakira Yesu Kristo mu mutima. Iri ni isezerano, kuko Imana igufise ku ivyumviro vy'amahoro. Nuze ku Mwami, nuze umubwire, naho vyoba bitukura tukutuku ngo irakweza, ngo pfa kwemera, ngo nimwemera muzoga ivyiza vyo mu gihugu. Nimwemera Imana irabababarira, kandi ngo naho vyoba bitukura tukutuku Imana iravyeza. Ese co uyu munsi Imana ikakweza, ukagenda wejejwe, ukagenda uhariwe, ukagenda utsindanishirijwe. Yesu agufashe. Egome Imana ikubabarire cyane. Imana igufise ku ivyumviro vy'amahoro. N'abanyavyaha nabo nyene ngo Imana irabafise ku ivyumviro vy'amahoro. Kristo Yesu arakunda abanyavyaha, abanyavyaha arabakunda, ariko yanka icaha. Yesu adufashe. Abanyavyaha Imana irabakunda, yanka icaha. Nawe igomba ngo wihane, nawe igomba ngo uhindukire, nawe igomba ngo ukizwe, nawe igomba ngo ikugire mwiza, iguhindure, ube mu bana b'Imana, ube mu ruhongore rw'abana b'Imana. Yesu abagirire neza. Turabahaye kaze. Imana ni nyembabazi, Imana irakweza. Maraso ya Yesu areza, maraso ya Yesu arahumanura ivyaha vyawe. Egome Imana iraza umutima wawe, kandi ntaco woyinyegeza namba, ariko pfa kwemera intege zawe, wemera ivyaha vyawe. Yesu akugirire neza, kubabarire. Kaze Imana ikubabarire, Imana ikweze. Kaze cyane. Maraso ya Yesu yororoke akweze. Egome twagusenga Imana, dusengera aba bantu bapfukamye aciye bugufi. Mana Data wa twese, turagushimiye
kuri Imana nziza, turagushimiye kuri Imana ufise ivyiyumviro vy'amahoro ku bantu bose. Turagushimiye n'aba bantu babavuze ko kubafise ku ivyiyumviro vy'amahoro kugira ngo baze bagire iherezo ryiza. Turagushimiye Mana ko aba bantu bakunda. Turagushimiye ko wavuze ko ivyaha vy'abantu no vyabitukura tugutuku uzovyeza derere ukabeza bagahinduka bera ngo bagasa na sheregi ukabeza. Turabigushimiye Imana ko abantu bariko bararondera Imana muri iki gihe nyene ibonwa, muri iki gihe nyene iboneka mu izina rya Yesu. Aba bantu bapfukamye hano bazanye imitima yabo, baje kuhagirwa mu maraso ya Yesu Kristo, baje ngo ubuhagire. Mwami ndagusaba ngo amaraso ya Yesu, amaraso yavuye ku musaraba yapfiriye abantu, abogamwo bagakira, abogamwo bakera derere, ayo maraso yururuke. Aba bantu baze kwisuka muri ryari bajya amaraso yavuye igorogota. Ndagusavye Mana ngo ubeze, ndasavye amaraso ya Yesu amanuke, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu amanuke yezi imitima, amanuka umanure, ahumanure imitima mu izina rya Yesu. Bona ivyaha vyabitukura tukutuku uravyeza derere kasherege. Urakoze Mana, turagushima ko abantu ubagiriye neza, turagushima ko abantu bagiriye imbabazi, turabasabiye kubabarirwa. Amaraso ya Yesu Mwami abahumanure, turabasabiye kubabarirwa Mana, bavana ahantu Mwami imbabazi, kandi ahantu bapfukamye havana intsinzi. Urushize guhindura imitima, aba bantu bakubera bera, aba bantu uzogendane nabo, aba bantu Mana baze bama imbuto zikwiranye no kwihana, aba bantu Mana ubahe guhindukira vy'ukuri. Urakoze kuba babariye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Reka duce dusaba n'abantu baje bafise imitwaro n'abarwaye nabo nyene bahagarara aho bari, duce tubasengera Imana. Imana ibagirire neza, Imana igukoreko, Imana igutabare, Imana yishura ivyo bibazo vyawe. Egome hagarara imbere y'Imana. Reka dusabe umukozi w'Imana hano ashika no gusenga. Kaze usenga Imana. Mana yo mwijuru, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, turaje imbere yawe Mana. Turagushima ko ijambo ryawe ryatubwiye ngo aho ducishwa hose ubuhazi, kandi ubugomba ko twikebuka tukagutumbera Mwami. Turagushima kuri Imana ikiza, nico gituma batwanze Yesu Kristo kugira ngo aze gukiza bari mw'isi imiruho n'imibabaro n'ubutame butari bumwe. None turasengeye abantu bahagaze imbere yawe Mana, kubw'ibibazo, kubw'intambara zitari zimwe, ari abagwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Ugendera ubwoko bwawe Mana, ugendera ihanga ryawe, abitirwa izina ryawe baze bagaruke baguhimbaza, bagutazira, bavuga twarabonye Imana itugirira neza. Uri Imana idehemuka, nuhemukira twizeye. Mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye ngo bagendere buzuza ubushobozi bwo kubasha guhagarara no mu bihe bigoye, bamenye ko ari huri, kutabataye kandi kutabahevye, ari kurindiriza yo kubatabara. Mu izina rya Yesu Kristo ntiwavuze ngo barushe n'abaremerewe nibaze kuri wewe urabaruhura. None baraje Mwami, wese arafise ikibazo ciwe, wowe ubazi, wowe ubasobanukirwa, ubagendere nk'uko baguhaza amaso. Tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Amen. Yesu abakize kandi abishure, Imana ibahezagire. Nachutinya Daniyeliwe, ivyo byose Imana yarabibonye, izoguhanagura ayo marira yawe, more gira amahoro. Yesu nashimwe.
abantu bariyumvira ku bandi ariko si kenshi batwiyumvira ko ivyiyumviro vy'amahoro. Ariko Imana yo mwijuru abantu bayizigiye naho boba bari Babuloni canke mu vyaha ahantu hugaye mu minyororo nk'ahari Paulo na Sila, Imana iratwiyumvira ko ivyiyumviro vy'amahoro. Tugorora ibiganza dushimira Imana. Aleluya. Irashobora guca iminyororo ikugaye, ibohero rikuguru kukitegembya. Yesu aduhezagire.